inzigo zabo zo kudafashanya abapeti bagume biterera imbere je niko no bivuga kuko je sino hanura umuntu akuze ngo kora uko barabizi bikwiriye gukora ahubwo ikibaritsemo n'inzigo gusa canke ukwigungira ko vyonyene nibakore cyane ahubwo abandi nabo nimba hari abanyengozi bavuka hamwe nibakore ugira bamurikire izuba bamwe mu bo twicaranye ku ntebe ya kaminuza bamwe n'abasiti abandi bacuruza amayinite ego bamwe bari bafise impano ya football benshi n'abakonvoyeur abandi n'abavandere vyose siko babisa aho murunganwe gwanje wasanga twibaza ngigihe nk'iki nicyashika ngo tuzoba twakipa amaposta atandukanye. Wow. Iyo batumiye Bado na D1 bamwe bibagora gutandukanya ati ujya ni Bado ujya ni D1 kuko ngo mufitaniye agashusho sindabizi gusa nje nama ndavyumva nkuko nyene umuntu akabimbwira mugaje sindavyemera mu kuvuga umengo muvuga kumwe muga mbabarira sindakwinjiriye no mu burebure umengo murareha buke D1 ndamusumba. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. So uyu munsi murabona yuko ndi kumwe n'umu star dusanzwe tuzi cyane tumenyereye namwe mukunda cyane kandi mumenyereye kandi ndabakumbuye kandi ndabakunda cyane. So ni Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Maseri gwamenye musumene maso y'inyana. Uyu munsi nkaba nagendeye umwe mu ba star bari kuri hits niko no bivuga mu majambo magufi niko no bivuga. So uyu munsi sindenze ndabibutsa muri Alou photography ko dufotora amafoto meza cyane atayigomwe nawe yaravye yuko woca ugira umunoho nk'abaraho nk'abanyamakamba woca ugira uburoho. So welcome muri Alou photography tugufotora amafoto meza cyane atayigomwe. Twongera tubabwira yuko dufise umudirector abikora neza yitwa Director John Mabu abikora neza cyane clip video ayikora neza cyane iba itosoye atagakosa na kamwe karimo ama image atayigomwe gose. So nagenda mutsa umutumira wanje ndakuramukije cyane ndakuramukije ni sawa kweli je ndashima merci beaucoup nambo nababerewe merci icambere na mbere maze bidondore abakunzi ba Link Arlene Alou. Ndabaramukije nitwa Bado kubatanzia sanzo ndi muririmbyi w'umurundi. Bado uririmba neza merci beaucoup. Bon Bado uracari muto aho nyene ndakubaze akabazo uvaye iyo mva naho nzi ubwo nzi iyo mvuka mvuka imuyinga ubunyishura nk'abana bo mu muji ati mva mu nda ya mama navuye mu nda kwa mama. Bon uvuka imuyinga niyo n'abavyeyi banje bari uyu mwanya abandi ngayi Bujumbura ukaba bivugwa yuko ko hari abantu bamwe bavuga yuko umunyakayanza. Nabanyitiranya kubera ko ngira ngo abagenzi banje benshi gang tugendana arabanyakayanza n'abashwa kwitiranya mugabo aramaze kwifatikanya nabo kandi urazi byaramaze kuja mu Barundi ati byari umunyakayanza kandi turabizi je ndi umunyamuyinga Evan no kugisusu ala sante kuba yuko baraturaba so ntimwave mugira uburoho kuko uburoho bwisha Abarundi basigaye banapfa nakazi kanyu. So nongera ndakubwira ati kandi uteze muri Alou photography shato gufotore. Merci beaucoup. Bazi yuko abastar mwebwe muguma hari abastar ba postinga amafoto adakoze neza atari sexy urumva nk'ubu nanje mwongira sexy amafreshere rero ndakubwiye aba diaspora bembaze ujyaje umuhungu araba sexy gabaje ego canke aba sexy umukobwa araba sexy n'umuhungu araba sexy biravana ahubwo ego ariko ubanze ubabwire ari ati Alou photography bafotora neza cyane. Jewe reka mbe ndabivuze igice nzovyemeza bamfotoye barafotora neza kandi cyane
merci beaucoup. Hama nkaba ngira ndakubaze akabazo. Oui. Abanyakayanza. Ku banyakayanza. Abanyakayanza hari ukuntu bifatiye umuziki. Bamaze kuwufata kabisa uri mu minwe yabo. Yeah. Nigiki wovuga ku bandi wogirwa ko utanga impanuro ku bandi bava hamwe ariko batifadikanije. So kuko abanyakayanza barafashanya. Bon, barafashanya, barahana ama opportunity. Yes. Ni cyiza cyane kandi bazabandanye ahubwo abandi bazabandanye inzigo zabo zo kudafashanya bapeti bagume biterera imbere. Cyo niko no bivuga kuko je sino hanura umuntu akuze ngo kora uko barabizi bikwiriye gukora ahubwo ikibaritsemo n'inzigo gusa canke ukwigungira ko byonyene nibakore cyane ahubwo abandi nabo nimba hari abanyengozi bavuka hamwe nibakore ugira abamurikire izuba intara yabo bavamo byo bavyiza ya nta wundi wo mwaba muva hamwe mumaze gufatikanya mu muziki? Jewe abo tuva hamwe peut-être nka bose turakoraborana mu bikorwa bya hagufi. Hariho Dramati, hariho Rambode, hariho n'abandi bapeti benshi nyene. Yes. Je ukeneye kenshi ukeneye nka support wanje ukwibingana kose ndayitanga. Ntugara n'umwe babanditsi. Je singara kweri, je singara. Bikunda banza. Oya. Bon, iyo tugeze mwiyo sije kubera canja ku ruhande rwa management. Uje ari nk'ibindi bintu ndakubwira ati sije sinitwara. Ndamuha nimero tuvugana n'uyu muntu wumve ko mushobora guhuza ati mugabo je kubwanje nta nakimwe kuko nimbere yuko nshobora gutanga korabo ku muntu nubwo wacha kuri management barashobora kumbaza. Yeah. Ti babanza kumbaza ati uyu muntu ubona gute? Ndabanza nka confirma kwanza jewe. Hama management yo bifisa amanorme igira ko kugira ngo swat nimba ari uwo turondeye aduye korabo canke ubuturonde ngo tumuye korabo iba bikenewe. Yeah. Tumaze imisi tukubona mu biteramo byinshi. Navuga yuko buri mu star ariko arahitinga mu biteramo byinshi kandi bon ica D1 cha La Boss aho se ni mu biteramo bimaze imisi biba tuguma tukubona. Est-ce que nakahe kantu wakoresheje kugira ngo bagume bakwakura ati ingo muri mu masho atandukanye? Charge sindabizi kweri ikintu cyo kibitera. Peut-être no gukora cyane no kumicizere kugira bagire nshimira kwanza abantu maze kumutudiri nyane mu masho kandi babandanye ntibave bageza ngaho. Nongere ntumirira abantu ndafise igiteramo kuri Niweva. So andi kumwe na DJ Fernando. Yes. Anundi muririmbyi ntaramenya. Afishe yarasohotse. Yego. No batumira kwinjira ni 5,000 muzoze ndabaryohere ndazi yuko ari benshi tutarahura na performance ziwanje. Yeah baze baraye basi bado hariwe. Bazoryoherwa from jana bibonye ko amasho yose maze kuririmbamo mbandahari arimba neza cyane aravibingisha abantu abatumire bakavibinga nyene bakaja muri mode Thank you so much. Nyene bakaba babirimwo nyene. So merci beaucoup. Kandi nongera ndakubaza akabazo est-ce que nuwahe mubano ufitaniye na B-Face? Est-ce que umubano ufitaniye na B-Face niwo ufitaniye na D1? No, novuga ko bose n'abagenzi vraiment turayaga nta kibazo. Ariko umuntu nshobora kwandikira tukayaga cyane ni B-Face on the floor. B-Face ndamwandikira kansubiza. Sorry aho nyene B-Face ko bavuga ko agara cyane ameze ukuntu agoye basi uko yobagoye. Sindabizi. Narakugora wewe. Sindabizi kungora none je wangora angozi ko ntabangiye kumusaba ibyo mfungura twatimo turayaga nyene bisanzwe tuyaga kugira turabe yuko peut-être ndamubaza ati ikintu mbega hasha ndagikore gute tikora uko sawa ico ndakimushimira seje ibisigaye ari bikorwa naho hageze tu muzobibona nta kibazo kuko hagati yanyu mwebwe abaririmbyi hariho abaririmbyi bagoye batazi kwishura umuntu direct ugaca usanga mu kugira zo kwishure bifasha igihe
Yeah, sivyo bibaho. ivyo bintu ntibirigira bigushikira mu kibano mufitaniye n'abastar Bon je ikintu novuga umusare iyo ari karagara uramureka peut-être afise inyungu abikuramo sivyo kandi ni navyo bihe vyiwe ari ukuntu peut-être ako gahita bafise kerekana ingeso yamye ahisha mu gihe yarashonje sivyo niko nakubwira rero jewe kandi niho naho ubonera n'ubumuntu bw'umuntu ukabona ati uyu muntu antuka ameze uku fresh hari umuntu dufate nk'akarorero nko mu bajama ariko aragenda n'amaguru akuramutsa mugano atiye nk'umuduga nubwo yo ari wo yatiye ashobora kuguca kuri kuranyagirwa akarengana kandi yakubonye ibyo rero bivana n'umutima w'umuntu rero kuvuga ngo banaka na banaka no mu bamotari n'abaki abanyagihugu basanzwe harabagara nako nibisanzwe urumva rero ibyo byamyeho kandi bizokwamaho kugera Yesu agarutse no kuvuga ntacyo nohindura kuko twebwe twavuze ibyaha bibaho dukura ibyaha bibaho kandi twavukanye n'icacu nyanduruko hariho n'abapfa ibyaha bihari tuzorinda tugenda na Yesu Kristo azogaruka ibyaha bikigiriki bigikorwa ariko aho nyene nicahe ikintu umaze guhura tucite nk'intambamyi mu muziki intambamyi je nahura nazo cyane nkitangura ugasanga swat uburyo bwo kuriha audio buragoye kuko nari umunyeshuri niga ngaho muri campus Mutanga urazi ubuzima bw'abapolisi sicoroshe bikangora ugasanga gukora ka video birangora ubu ingorane ntizihera mu bintu by'umuziki vraiment challenges ziguma ari nyinshi mugabo hari ibintu byinshi byahise peut-être nimba warokora video y'ibihumbi nk'500 ubu urimo uratargetinga nk'izi miliyoni urumva plus ko umuntu akura challenges ziguma ziza ariko challenge mfise ndayisangiye n'abandi kamera biravugwa yuko hari iyo ugeze kuri stage iyo batumiye Bado na D1 bamwe bibagora gutandukanya ati ujya ni Bado ujya ni D1 kuko ngo mufitaniye agashusho sindabizi gusa nje nama ndavyumva nkuko nyene umuntu akabimbwira mugaje sindavyemera mu kuvuga umengo muvuga kumwe muga mbabarira sindakwinjiriye no mu burebure umengo murareha buke D1 ndamusumba inubwo ubwo byaba biri gose ntabuze hose ni santimetero imwe umusumba ariko biravugwa yuko vraiment kanj hanini vraiment muraza habura kantu gato Jesse niyizi erega je nk'ubambwiye ko nsa n'umuntu ndagira amakenga uzera amafoto basi okay uce muri Snapchat ufate ifoto yawe ni yiwe ya D1 mu bifatanye uzasanga musa sinaza gutuvuka shasi ndavyibaza kubera je mvuka imuyinga navuka umuntu uzeya afise mama wiwe nanje mfise mama wiwe wanje mba twamahasa abavyeyi baratembera navyo tutsi batabitubariye ndaryohewe cyane ariko reka tugiga ko ndakubaza hari indirimbo yawe nshasha uheruka gusohora iryoshe cyane kandi vraiment yarandyoheye sibanga iraryoshe ndi muzima iraryoshe rwose woduha akapela gatoya bamwe mu bo twicaranye ku ntebe ya kaminuza bamwe n'abasiti abandi bacuruza amayinite bamwe bari bafise impano ya football benshi n'abakonvoyeur abandi n'abavandere vyose siko babisa aho mu runganwe rwanje wasanga twibaza ngigihe nk'iki nicyashika ngo tuzoba twokipa amaposta atandukanye papa andihira amashuri yarazi ko nzoba dogiteri nzoba musitaneri nanje ubwanje ico gihe narinzi ko nzoba ndi cyamamare nzoba ndi ntangagwa ariko ubwenge ndabufise amashuri ndayafise
n'inguvu ndazifise namani icizere ndi muzima ndi muzima wow ndi muzima sinzocika intege oh ndi muzima ndi muzima ndi muzima I never give up my god garagira ndire mana isi nijura my emosi yaranyishe iyo ndimbira babara imwe amajambo aryoshe kandi seva ntuzocika intege ko ntibikwiye ko umuririmbyi yocika intege ahubwo ega baramaze kuduha ishusho yuko abastar baramaze kubaha amashusho yuko muri bon reka ndavuge muri sens muri abantu baba sazi ukuntu abantu baba escrow ukuntu abantu baba basi abantu baba babaki babatandero bazi abatandero nabo batandero mbona ndimo ubona nza nabo oya erega kuvuga ko biba bibasa bakibagira yuko rero twebwe aka kazi kiwanyu ni nk'akazi nk'ubundi ni nk'ubundi buzi bazi yego sivyo ivyo bintu rero just ivyo bikunda kuvuga abantu badukuriye aba papa baba mama sivyo badukuriye kuko baramaze kubona yuko aba bastar umengo mwemwono nabana sivyo umengo nimwakundana n'umukobwa ngo umuronde muwe muriko murondera iterambere muriko mukundana n'umukobwa kugira ngo umwonone hama burya hajya umukobwa ntiyo none umuhungu burya none ntima mwahuye mwese muhutse muhuye mwese atamuminera rimwo umva ahubwo mwese murononana umva nta kuntu wasanga uwo mukobwa yononekaye kera ahubwo niwe waje konona umukobwa arashobora kuza aje kukonona ivyo biratswe voilà apana kuvuga ngo abasitari ngo bonona abakobwa kwereka abakobwa ataja konona abasitari ega n'abasitari b'abakobwa ngo bonona ngo abahungu navyo nzi rero byo tubiheze kuko abasitari nibo bonona abana niko babivuga ariko siko bimeze twongera tubabwira yuko ukuririmba nimba ari umustar nimba umwana wawe ashaka kuba umustar ahubwo mufate mu mugongo sivyo mufate mu mugongo kugira ngo iyo mpano yiwe umufasha kuyikuza kuko ntibiryoshe yuko umwana impano yo mupfa ko ubusa sivyo ugasanga just nk'ubu nka wewe sivyo washaka kuririmba nyumva ko ni muri ndirimbo yawe birimwe ati ne bon papa lonje yaratse ko nzoba docteur kwa narinzi ko nyene nzoba ndi umuntu ari kubi akora ibindi bintu bazi ariko mesho les amis nitwiziye akazi ka leta gusa hari ibindi bintu bihemba inyuma mbenda kubaze usori gato inyuma y'umuziki hari ikindi kintu ukora birahari mugani banga nibanga basi waza kumbwira imbo kubera ntibikeneye promotion ko buryo no bigira publicity rega ushaka kuvuga kugira ngo ujrase ndafise ibindi nyene binyokipa gatoya ariko 70% nkora umuziki okay none ko bavuga ko umuziki udahemba iyo utaronse zigura hemba iyo utaronse shona ababivuga navyo barabona muziki urahemba none ukacukora video ivuye he ubona uri murakora ibintu bidahemba nta bantu badufise management ngaho hanze oya bajya n'umwanya wabo utarashika tu ariko batenye kandi ikindi naco umuntu ategerezwa kumenya ni natere ari mwarakiniramo ukuntu imeze ureke kuca nimba uri umucuruzi aho ngaha mu Burundi pana kuca kwigeranya na Bill Gates Bill Gates yinjiza amamiliyoni kubera investisa ibintu byinshi umva natwe ngaho iwacu industry iwacu irafisa ahantu iri kandi garukira ni ukuvuga hari urwego utararugerako ugumana ya myidogo birazi twese turidoga n'ivyo kubera ko nk'ubu tufate nk'umustar tufate yemewe nko muri Tanzania canke mu Rwanda rose ikiraka hariya uravye amahera hembwa sico kimwe n'uwonga mugabo ngaha birabatunze nuko muzima ndi muragiriwe ibakwe ryo gutumira umuririmbyi
badobado akongera akananyitaba bitagoranye Roma ntiyangowe murundi urumwana mwiza Chesi ngorana niko namye kweri urakoze uzohanure basi abandi basi bazi baramera nka wewe bakwigiriye ega muntu ntawigisha umuntu akutse oya harebe barigishanya ingeso zijya n'ingeso zabo zakuze zari ziri nto zari zito buzarakuze ariko umwana akiri muto abari kigawa kandi prise uko akura ega mugabo ni usanga igiti kigororwa kikiri gito umuntu rero amaze kwiza imyaka 200 kuduga ntaba kigoro wapi atari wenyene yikebutse ubwiwe yes reka tugigwe ko rero tuvuga ati raba indirimbo ya badobado ndi muzima ni shasha iraryoshe cyane ifite clip nziza cyane iryoshe iteye igomwe from ndayibatumiriye bibabwire basi nawe nibaze nyene birabira akaririmbo kanje ndi muzima amasoni ndabaha kandi karirimbo keza kandi bazumva vuba cyane karimo message abantu yes kuko ni irimo message cyane ku bavyeyi bankira cyane bavuga ngo umwana wanje ngazoba ngo gategerezwa kuzoba ibintu wapi sico imana niyo yateguye isi wateguye so merci beaucoup tubibutsa yuko muri ya photography dufotora amafoto meza cyane tubibutsa yuko na badobado agira duhe ikindi gisasu so thank you